Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe barundi kazi aho muherereye hose. Amazina yanje nitwa Nshimirimana Karine, ndi umurundi kazi. Ni nyuma y'igihe kirekire ngerageza kurondera umuvyeyi wanje n'uwo tuvukana ariko sindabatore. Nahisemo kubicisha ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibi ndabikoze kugira ngo kurondeza kwanje kugere kure kandi nanje nongere subire kubana n'umuryango wanje. Uko bimeze nuko mama wanje amvyara na papa wanje bavuka mu ntara ya Ngozi. Mu mwaka w'1988 niho babana. Muri uwo mwaka nyene baronka umwana w'umuhungu. Nyuma yaho umuryango wa papa wagiye kugura itongo mu ntara ya Kirundo maze wimukirayo, ariko mama wanje aguma i Ngozi. Nyuma yo kwibaruka umwana wa mbere, mama yabuze abana 3 bakurikirana bose, maze yahukana na papa afise inda yanje. Nyokuru avyara papa yasavye ko mama agaruka mu rugo kuko yari yahukanye ndikuze. Mu mwaka w'1997 niho mama yabamutwara mu Kirundo afise inda yanje. Kubera amagumu Burundi bwariko buracamwo, umuryango wose wahungiye mu gihugu ca Tanzania. Sinzi niba navukiye mu Burundi canke Tanzania. Bamaze gushika Tanzania, umubano wa mama na papa ntiwabayemwo amahoro na makeya. Mama wanje ahitamo gukinjura ajana jewe nkiri mutoya. Musaza wanje mukuru ari we fura ya mama asigarana na papa wiwe ari we papa wanje. Mama akiri mu nkambi niho yamenyana n'uwundi mugabo avuka i Bugenyuzi mu ntara ya Karusi. Baca barabana no guhunguka mu Burundi niwe baje bazananye. Nakuze nzi yuko uwo mugabo ari we papa wanje. Umuryango wa papa wanje wahunguze ugaruka mu Burundi mu 2003. Mama nawe ahunguka 2006. Ntitwigeze tumenya aho umuryango wa papa washikiye, ko hoba ari Kirundo canke mu yindi komine Ngozi. Ingorane nyamukuru ikaba ari yuko mama wanje atigeze amenya komine umuryango wa papa wari waguze mu itongo. Nubwo yagiye yamaze ikiringo gito kuko baca bongera muri Tanzania. Mu mwaka wa 2015 niho natangura kurondera uko nobatora ariko binakuwa amazi. Mu mwaka wa 2017 ndungika mama i Ngozi aho yari arongowe, ariko abura n'umuntu n'umwe. Yasanze umuryango wose warasanzaye mu ntara zitandukanye. Mu mwaka wa 2020 naho natumye umumenyesha amakuru akorera mu Kirundo, ariko nawe ntaco yashitseko. Aha ndungitse ubu butumwa mama wanje intonto n'agahinda biri mu kumwica. Arashaka kubona imfura yiwe, kandi nanje ndashaka kubona papa wanje na musaza wanje. Nkabasaba ko mwofasha vy'inkoramutima ubu butumwa bukagera kure, kandi mubifashijemwo ndizeye ko bizogenda neza. Ubu niwo mwidondoro w'abantu ndiko ndondeza. Papa wanje amazina yiwe yitwa Miburo Nikodemu, mwene Baranyanka na Barasta Nataliya. Aho avuka provinsi Ngozi, komine Nyamurenza, umutumba Mubanga, agacimbiri Masamba. Abo bavukana na papa ni Bucumi Venance. Bashiki ba papa ni Agnes na Makurata na Patricia hamwe na Nyabenda Monica. Amazina ya mama wanje niyo nkuru Jacqueline. Amazina ya musaza wanje Ndayisenga Leonidas. Ico ndabasaba mwese mushoboye kubona ubu butumwa, mubuhe abarongoye abandi. Aho muherereye hose, na cane cane Kirundo na Ngozi. Nubwo bashobora kuba barimutse bakaja ahandi n'izindi ntara nazo nyene mu burungike ubu butumwa. Mumufashe nshobore kongera kubana n'umuryango wanje. Yari jewe Nshimirimana Karine, ndiko ndondeza papa wanje Miburo Nikodemu na musaza wanje Ndayisenga Leonidas. Abo baba bazi canke abo babona canke bakaba bazi ko baherereye, barashobora kuturondera ku nimero agasaraba 257 71 30 ubusa 45. Ndasubiramwo agasaraba 257 71 30 ubusa 45. Plus 257 71 30 0045. Plus 257 71 30 0045. Murakoze, Imana ibahezagire.